ko watushikanye ngaha turi bazima turagushimiye gose ku byiza wamudukorera. Rero turaguhereje iki igikorwa ciza, igikorwa tugiye gutanguza, igikorwa kigiye gushigikira muri abo bose wahaye ingabirano y'ugutwenza. Rero dawe ubane natwe mu bikorwa byose tuza gukora. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kubatari abayisilamu Yesu ashimwe cyane. Dushimira Imana twese ko mudakoma amashiba ariko meze neza. Icambe na mbere kamanze ndabashimire kubona mwashoboye kutwitaba. Turabizi ata media ibikorwa byacu nta na hamwe byogaragara, ariko tuje kuri point nyamukuru dukorenje ngaha ariyo mubona ngaha. Yari maze n'iminsi cya ku mbuga ngurukanabumenyi ariyo Next Stand Up Comedy Search. Next Stand Up Comedy Search ni ikintu gishashangira murabibonye ngaha mu Burundi ko tumaze igihe tutagira ikintu kimeze nk'iki, like nka platform nk'iyi. Ariko iki kintu reka mpere kuri organisation d'abord. Imbere ko tutangura kuja midonido nkuko mubona ngaho imbere, ni jewe Ismail Gasore nkaba mu chief judge muri iyi competition ya Next Stand Up Comedy Search. Nkuko mubona kamera iburyo ndi kumwe na Madame Aurore comedian Iget, afisa amazina abana kuvuga Aurore nimba yorora inka ntavyo nzi ariko sebo numuko n'umukomedienne abenshi muramuzi, akaba ari nawe mu judge akurikira. Turafise wundi mu judge agira gatatu abenshi muramuzi ariko ntiyashoboye kuboneka ngaha kumbure byamugoye gato, peut-être que tuzombona mu bindi bikurikira. Ibubamfu bwanje ndafise Madame Tati, akaba ari secrétaire wa Kejo Media. Hariya turafise wundi yitwa Samuel, nawe nari muri staff ya Kejo Media. Kejo Media nkuko mubibona ngaha ni media, ikaba ari media, ikaba nishira hamwe rikomeye cyane riurikiyemo ibintu byinshi cyane nkuko mubibona hariya. Aho ifise ikorera amafazi atandukanye. Turafise Kejo Media Festival, turafise Kejo Music, turafise Kejo Transportation, turafise Kejo Hotel, turafise Kejo Restaurant, turafise Kejo Transit House, turafise Kejo Films, eka n'ibindi bitaraza biracari mu ma projet navyo tuzobabwira. Donc iki kintu rero cyateguwe na Kejo Media, iri en collaboration na Ismail Gasore, kugira ngo dushobore kwerekana zijya mpano zinyegeje yaba mu makartier canke n'ahandi zibura nuvuga platform, zibura ahantu zogaragaza impano zabo nabo kugira ngo bashobore kwamenya. Niho twazanye umugambi kuzanya ikintu cyitwa Next Stand Up Comedy. Ariko imbere ko tugitangura duhere mu kintu cyitwa detection des talents muri categorie ya stand up comedy. Tuzana Kejo Stand Up Comedy Search. Urumva turacaye muri recherche yo kuronka abajene gwaruka rufisi iyo mpano ariko rutaronka rugaragaza iyo mpano yabo. Rero ihiganwa novuga ni competition ya Next Stand Up Comedy Search. Ukundi teguye rero twahereye kuri inscription ku bajene, turondera abajene kuyandikisha. Urumva atabajene ntavyo twokora. Twarabonye yuko abajene benshi bari bafise impano ya stand up comedy ariko bataronka uburyo bashobora kwigaragaza nabone kugira ngo babamenye canke bababone. Twaratanguye inscription ikazohera itariki 10 z'ukwezi kwa kane, aho kugeza kuri umwanya tumaze kuronka abajene bagera kuri 15 barenga 15 murambabarira bamaze kwiyandikisha, kandi tukaba tubona ko nabandi benshi bakiriko bariyandikisha. Turafise itariki 12 turafise selection itariki 12 z'ukwezi kwa kane. Turafise guselecta muri abo bajene abazoshobora kuja muri demi finale na finale. Bese na demi finale ikazoba itariki 25 z'ukwezi kwa kane, finale nayo ikazoba itariki 17 ukwezi kwa gatanu, bikazobera kuri Institut Français.
ariyo XSSF. Hama nkuko nabivuze, le but c'était de détecter et promouvoir ces talents dans la catégorie de stand-up comedy kugira ngo dushobore kwerekana izo mpano. Murabona ngo ka mu Burundi tudafise ama platform ya comedy menshi ntabwiriye, et pourtant abari abajene benshi cyane bafise impano mugabo bataronka aho bazerekanira. Muri organisation yacu rero turafise staff ya Kejo Media nkuko mwabibonye, tukaba dufise muri côté technique turafise abari chargé d'organisation, alors ils sont pas là. Turafise aba vidéographe abo bose muri ya Kejo Media, turafise aba photographe abo bose muri ya Kejo Media nkuko naberetse aba membre du jury. Turafise madame Igete n'uwundi muzobona hanyuma. Turafise abajejwe communication muri iki kintu, ari nawe madame la secrétaire wacu ngaha, n'abandi benshi cyane. Nibaze ko ntorandira mvuga byinshi, nibaza byose nabivuze. Nkaba ndabashimiye, murakoze cyane. Icambere na mbere no gushimira Imana, ica kabiri no gushimira Kejo Media itanze akaryo ko abantu bumva ko bafise iyo mpano, aba comedian ahari, wa muntu yamari ko aratwenza muri église, wa muntu yamari ko aratwenza muri quartier, wa mu comedian wo muri famille, wa muntu wese yumva ko afise iyo mpano mugabo atazi aho yo garagariza iyo mpano yiwe, arahawe ikaze aze guhiganwa. Kandi nkahamagarira cyane abagore côté féminin, ego abigeme ko barafise ubwoba, barafise ngo nakazi k'abagabo, turahari natwe turagakora kandi tugakora neza. Ego nico rero numva no hamagarira abantu, ni impano, ntihagire umuntu atinya, ni impano Imana yaduhaye, ni ikintu kidutandukanya n'abandi, kuko hari abantu bafise impano zo kuba ba mécanicien, hari abafise impano zo kuba basoda, hari abafise impano zo kugwanira igihugu, hari abafise impano zo gukora ibindi bintu. Umva rero wewe ufise iyo mpano y'ugutwenza, ubwo waratowe. Karibu rero uze werekane ivyawe, hama ushobore kuja muri ayo mahiganwa, ugire amahigwe yo gutsinda osi n'ibindi bizokurikira vya Kejo Media, kuko ndazi ko Kejo Media next stand up bazogenda barafata mu mugongo abazoba baje muri ivyo bintu. Hama mumenye ko impano yo gutwenza itunga umuntu. Gasore muramubona, Babalawo, Big Boss, Chendoro ingurube bahungu ariko muri comedy. Bakoze cyane. Kivodo yavuze ati ikintu cya mbere mwaye kubanza mukandikira amaletre ibinyamakuru bigenzi byanyu, ico turagisaba imbabazi parce que umwanya wari watujanye, ariko murakoze cyane. Ica kabiri ati iyi ni edition ya mbere, Egome ati mbega muzogira edition ya kabiri ni ya gatatu. Exactement. En fait le but nkuko nakivuze, intumbero y'iki kintu ni ugucreate platform izo akanya aba jeune bafise impano ya stand up comedy. Ni nkuko novuga par exemple, urabona ama platform bindi bihugu bibanyi ngaha, par exemple muri Kenya hariho Churchill Show, Tanzania hariho Chekatu, hariho Watubaki n'ahandi tumaze kuja tumaze kuyibona. Donc l'objectif ni kuzana platform izoha umwanya abajene bakerekana impano zabo nko mu bindi bihugu. Egome edition zizokwamaho buri mwaka, si ya kabiri ya gatatu gusa, tuzoshika no kuri edition y'ijana. Imana ibidufashisha. Hama ikindi wavuze ati mbega turabizi ko no hagati mu gihugu hari impano nkizi. Exactement, ivyo nivyo, ariko kubera ko ari edition ya mbere kandi murabizi turacari ukuboko kumwe, dushobora kwiyaga ngo twimara uburyo bunyene, ariko twahereye i Bujumbura kuko ariho tuba ariho dushoboye. Ariko turafise umugambi yuko edition ya mbere nitwayikora Imana ikadufasha, edition ya kabiri izoba ari igihugu cyose, que ce soit la campagne partout mu gihugu cyose tuzosanga, kuko izi impano ziri ahantu hose kandi zirabuze ama aide ama support.
nibaze ko navyishuye byose igihe nanakivuze yuko turafise selection muri aba jeune bose zo twarose turafise selection izoba itariki 12 z'ukwezi kwa kane tukaba dufise demi finale izoba itariki 25 z'ukwezi kwa kane kuri CCF tukaba dufise na finale izoba itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu kuri CCF nyene atagihindutse. Ni Franic African TV uvuze ati mbega ngo iyi idée yatanguye ryari? En fait nous créateur wa Akejo Media ariwe big manager wacu yarampamagaye arambye ati Gasore ndafise idée nashaka gupropose yuko twokora surtout ni idée yavuga ati inye ndakire kwikora arambye ati Gasore wewe ubona twekora gute? Ndambye ati manager nanje iyi idée ndayifise kuva nkiri kwishuri urumva nari mbuze umuntu twofatanya kugira ngo tuje kwigaragaza twishira habona et puis turavyandika turicara turandika projet turayiga ko mu nyuma turavuga twishira en action niko twatanguye kandi aho mubona ni twebwe gusa ngaha ariko ngira ko no kuri question mvuga ati kujya kuntu ati umuntu ashigikiwe ari giye bishika ngo akabura inguvu ego premièrement ndabivugire ngaho mu media gushika kuri umunota nta sponsor nimwe turaronka ariko ndavuga yuko duhere kuri sponsor ya mbere dukeneye cyane ni kuri nyene icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi umuvyeyi wa twese ni nawe mpereye ko ndambye ati se Barundi ugwaruka turiko turita abakamo waduteye turagusavye udushigikire muri umugambi natwe sho create ibi bintu kugira ngo ugwaruka nabwo usho kwiteza imbere mu mpano zabo. Hama kujya wavuze turakeneye ama sponsor turakeneye abantu baza kudushigikira narijariye edition ya mbere biragoye cyane kwikora n'uri wenyene turahamagaye n'abantu bashaka kwifatikanya natwe peut-être ko bashaka kuvisita ama page yacu bakaraba ama numero yacu abifuza gukorana natwe turabaha ikaze. Murakoze cyane mu journaliste muremure muri bose avuze ati ngo harakunze kuba amahiganwa ama organisation ukuntu babiteguye wavuze kuvyerekeye amanyanga abamwo canke iki jewe nagira mvuge kuri ikintu cha stand up comedy search iri higanwa iratandukanye n'andi mahiganwa kuko umbwiye ngo hobamwe amanyanga umuntu atatwengeje abantu kurusha abandi ngo uyu twara prix gute ntikibaho iki inye deja novuga yuko twebwe nka jiri ngaha turi nka jiri mugabo jiri ya mbere niyo audience badufise ni public ni mwebwe kuko umuntu yateye blague bagatwenga abayaziteye babiboneka bigaragara n'utatwengeje abantu babigaragara rero qui veut dire quoi twebwe muri iganwa ryacu turi bien organisé kandi urabona ko twashizemo n'abajiri abajaji babizi nka madame Aurore n'undi mujiri muzobona vuba nta manyanga zobamwe cyangwa ngo hamwe utuntu tw'utudumbi no twe turi ku murongo kandi twizere yuko tuzoronka n'amatara abizi ashoboye. Murakoze cyane. Sinzi kusumba abandi bose muganzo kwereka abagusumba ico kibazo wajije yuko duhimirije abantu nkuko president du jury yabivuze Gasore ikintu catangwe cahereye ahi Bujumbura kiracatangura ariko je nibaza n'umuntu avuye n'uzova muri Amerika kizana muri tuzomwakira bisigura ngo akumva ko akamo kari kuri réseaux sociaux akumva akamo akaza tuzomwakira ariko donc twe twaratanze adresse yaho bizobera ego nta muntu numwe yimiriwe gusa iki gikorwa nticaduze ruguru mugabo aho bari hose mu mihingo yose barahamagawe vraiment ntihagire umuntu numwe azokwirimita nuri muri Australia afata indege aze kwerekana impano yiwe nta problème. Blogger yavuze ati mbega ngo ubushimwe buteguye gute nkuko mwashe kubibona ku mbuga nyinshi twarateguye yuko uwa mbere azotahukana amafaranga angana n'imiliyoni 2 z'amarundi ugira kabiri azotahana amafaranga angana n'umuriyoni w'amarundi
ugira gatatu azotahana ibihumbi amajana 5 by'amafaranga y'amarundi, ugira kane azotahana ibihumbi amajana 3 by'amafaranga y'amarundi, ugira gatanu azotahana ibihumbi amajana 2 by'amafaranga y'amarundi. Urumva twashatse kwerekana support kote zose, kandi kugira nababwiye abo bajene kuri question wavuze igira kabiri ati mbega abo bazoba barenganye kesa swa muri finale ngo bazoca bicara canke ngo bizogenda gute. Nico navuze objectif principal gukora iki kintu kugira mwabonye ni next stand up comedy search. Mu nyuma tugihejeje tuja dukora ikintu citwa next stand up comedy, niyo hangiro rya tukine gushikako. Urumva yuko natwe dukeneye kucreate platform nko mu bindi bihugu nka bijya navuze. Hamango mbega aho muramaze kudodora, turiko turadodora turarindiriye batwishure, ariko nkuko babivuze ati mbega batahura izo mpano zanyu. Murabizi abarundi ingene bameze, ingene tumezerako, hari ababitahura n'abatabitahura. Hariho nk'umuntu ushira ico kintu akubwira ati mbega ico kintu ho bagikora gute, bimeze gute. Hari n'ukubwira ati ivyo ni vy'abavoyu tusa, ariko ikadutera kama abarundi nibuguruke mu mitwe yabo buguruke, tumere nk'abandi. Tuzotera imbere gute muri izi mpano zacu mutadushigikiye mwebwe abarundi bagenzi bacu bene wacu? Turakeneye mudushigikire mu support, mu sponsoring kugira ngo natwe shoye gukora iki gikorwa gishike kure, tuza muri impano z'abarundi zinyegeje. Murakoze cyane.